What's up, my beautiful people? My name is SB. This is Mary of People, guys. Uyu munsi nabatembereje ndabashikana muri Amerika ndabazanira icamamare ISHOWSPEED mu rugendo rw'imisi 28 muri Afrika. Aje mu biki, azogendera abande, kubera iki uyu musore akiri muto asigaye yirukirwa n'abantu benshi mu kumukoresha kugira ngo bamenyekanishe ibintu vyabo. Yatanguye ryari, yabigenje gute, ni gute yisanze aha hantu mu rugendo rwiwe yise African Tour, aho azogendera, aho ruzomara iminsi 28, aho mu bihugu azogendera harimo n'ivyo muri East Africa nk'u Rwanda na Kenya. Ubu tuvugana amaze kugendera South Africa, Zimbabwe n'ibindi bihugu. ISHOWSPEED ninde? Yavukiye he? Afise imyaka ingahe? Ni giki afasha societe kugira ngo abantu bose ivyamamare vyose bibe bimuzi, amakungu yose abamuzi? Uyu yamenyekanye akora ico bita live streaming, akina vya game. Izi game ziba mu telefone ariko akazikina live azi streaminga kuri YouTube. Mu gihe yari akimara gufungura YouTube channel yiwe ku myaka 11, ariko ibi bintu ntivyamuhiriye kuko hampande nkaho naho yari afise impano ya football, aho yaciye aja muri football. Mu nyuma abona ntigenda neza, umwe mu bagenzi we nawe yakora live streaming nkino z'amajeu akazigira live kuri YouTube ziwe no ku zindi mbuga zo muri Amerika, aho yamubwira ati ibi bintu birimo agafaranga, birajya biratera imbere, garuka muri game. ISHOWSPEED yaciye agaruka noneho azana strategy nshasha, aho yavuga muri game ziwe ya streaminga, aho yavuga nk'imbwa akamoka, azana isura nshasha yatumye abantu bamukunda. Mu nyuma acashiramo na fanatisme, aho yafashe abakinyi babiri bari bakunzwe harimo Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, aca umufana yari wa Cristiano Ronaldo. Arerekana ko akunda Cristiano Ronaldo, aho yahora akora live stream y'abantu nka ibihumbi, yambaye imyambaro iri mu mazina ya Cristiano Ronaldo, akavugana na Cristiano Ronaldo kuri live. Abantu bakonza kumukunda cyane cyane abagenzi. Ubu yagirizwa ko ashobora kuba ari umwe mu bantu bashobora kuba batera ubunebwe ugwaruka rushasha, kumvuze uko ashobora gukora live y'amasaha 2 kandi ugasanga bamukurikirana n'abantu bakiri bato. Ati rero vyagenze gute? Aje mu Rwanda gukora iki? Aje muri Afrika gukora iki? Mu bisanzwe u Rwanda ruzokunguka iki ni bakira uyu mushitsi witeka? Bazunguka iki? Ni gute bo mubyaza umusaruro? Nkuko nabibabwiye, my name is SP. Reka tuvuge kuri iyi ngingo, ico u Rwanda ruzokunguka mu gihe iki camamare kizoba kije mu gihugu cabo, na cyane cyane ko u Rwanda rwa rusanzwe rushora amafaranga menshi mu bintu bya publicity nka Visit Rwanda. Uyu muhungu tuzi ko ashobora gukora live karabwa n'abantu miliyoni, niki azofasha u Rwanda? U Rwanda ruzunguka iki? U Rwanda rwo kwibanda kuki kugira ngo rubyaze umusaruro iki camamare? Speed ni muntu ki? Speed yavuze itariki 1 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2005. Ubu tuvugana yujuje imyaka 20. Uyu yakunda gukina American football akiri muto. Uyu mama wiwe yatandukanye na papa wiwe agifise imyaka mike cyane, kuko papa wiwe na mama wiwe hari ibyo batumvikanirako, kandi ko papa we atarasanzwe kandi yumvikana na mama wa ISHOWSPEED, kumvo zuko yari n'umuririmbyi be n'umugore batabihuriza koko ategerezwa kuba umuririmbyi. Ubuzima bwa ISHOWSPEED bwabandanije gute? Ni gute yageze aha ata support nimwe umuvyeyi afise? Mu 2017 ISHOWSPEED yuguruye YouTube channel
ariko ntigeze ayishirako ikiganiro na kimwe kugeza mu mwaka nkuko nabandanje mbibabwira. ISHOWSPEED mu ntangiriro ibiganiro byiwe vya mbere byashobora kurabwa n'abantu babiri canke batatu, cane cane byarabwa na se. Ise nkuko nababwiye yarasanzwe ari umuririmbyi. Ikintu kimwe cigeze kumenyekana ni Speed yakoraga live stream, hanyuma sex yewe canke izina ciwe kiraboneka, hanyuma biramenyekana cyane kugezaho na se wiwe yigeze kubikoramwe indirimbo ayita ISHOWSPEED. Meet ni jambo rikoresha muri Amerika bishatse kuvuga igitsina c'umugabo. Iyi ndirimbo ISHOWSPEED yarasabye se aranamwinginga ko yoyifuta ku mbuga ziwe, ariko saramwankira. Iyi ndirimbo canke kukugayika kwa ISHOWSPEED, ise we nk'umuririmbyi yaguma bivyaza umusaruro, yaguma agira iterambere mu muziki wiwe akoresheje uko umuhungu we yasarika canke yamaramara mu ruhame rw'abantu, bikaguma nawe bimugira icamamare, ariko umuhungu wewe biriko bimusubiza hasi. Gusa nubwo ibi bimeze uko, uyu muhungu na se n'abagenzi canke se ni inshuti za hafi, kuko ni live stream ISHOWSPEED ashigikiwe na se gusumba uko nyina amushigikiye, kubera ko nyina yamubujije kenshi kuba akora ibi biganiro vya live stream, gushika n'igihe yari afise imiliyoni 3 zamukurikira kuri YouTube ziwe. Nyina we yagumije amubuza ibi bintu kubera ko iyo yari gukora live stream yarenze urwamo canke yavuze induru kugeza aho bibangamira canke biteza umutekano muke ku bantu baba bari mu nzu. Mu nyuma mama we yaje gufata ingingo yo kwirukana uyu mwana kugeza aho uyu mwana agiye kubana na se. Ise akamusapotinga, akamufasha kuza arakora n'izi stream, ndetse umwana abona ko ahubwo yisanze muri domene yiwe canke mu nzira yiwe nziza yarabandanirijemo iterambere ry'iwiwe. Ariko nkuko nababwiye ko impano yiwe canke indoto yiwe yari yo kuzokina football, kuko yarasanzwe akina American football, hari igihe cageze ashaka guhagarika arahagarika ibi bya live stream, kuko yabona ko amafaranga yakuramo atari amafaranga yo kumutunga aja kugerageza American football. Mu nyuma wa mugenzi we nababwiye hejuru niwe yaje kumuraba aramubwira ati ibi bintu birajya, kuko we yaratanguye gutera imbere, amubwira ati garuka. Niho ISHOWSPEED yagaruka, nkuko nabibabwiye, agaruka na strategy nshasha yo kuza aravuga mu biganiro vyiwe amoka cyane nk'imbwa, yongera kandi akoresha ya trick nababwiye yo gufana Cristiano Ronaldo nk'umukinyi wa mbere kwisi yarakunda ico gihe. Amurabizi Cristiano Ronaldo yarahanganye na Messi, ariko wewe yerekanye cyane gose ko yarashigikiye Cristiano. Ibi bituma noneho ISHOWSPEED yongera kuduza urukundo mu bamukurikira. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 canke na 20, Speed yaratanguye kugira abantu benshi bamukunda. Mu gihe ca Covid yaratiramishije abantu, yongera atangura kuza arakorana n'abandi bantu bagira ama live stream nk'aba Adele, kugeza ico gihe cyo mu mwaka wa 2021 aho Covid yari kirasa nk'ipunguka. ISHOWSPEED yaratanguye kubicamamare, yaratanguye kumenyekana ku mbuga zitandukanye mu mwisi hose. Abantu bose batanguye kumenya umwana yari akiri muto w'imyaka 20, ari mu bana batunze akayabo k'amafaranga, kuko abashakashatsi berekana ko umutungo wiwe uharurirwa mu miliyoni 30 z'amadolari yoba yibitseko canke yoba atunze ku myaka nk'iyi. Nkuko ndabibabwiye rero, muri ico gihe ca Covid, ISHOWSPEED yararaba mu stream yakora, akaraba record agace kakunzwe cyane mu biganiro byiwe, akagakata akagashira kuri YouTube ziwe.
ibi biganiro bikarabwa n'abantu benshi kuri YouTube. Umuhungu atangura kubicamamare mu nzira zitandukanye. Ibi ni bimwe twokwita nka claim farming. Ibi ni bimwe byo gufata agace gatoyi kaba kamenyekanye muri video ukagakata ukagapostinga kuri Instagram zawe canke kuri TikTok zawe, nawe nibyo yakora mu nyuma bimuviramo umusaruro, bikarabwa na za miliyoni z'abantu ku rugero wewe atabasha kwiyumvira uko yabikoze ko byobyara umusaruro nk'uko byari biri kubyara umusaruro. Ibi biganiro uko yabikataga akabipostinga kuri TikTok, Instagram, niko abantu babiraba bagaca bumva bagize inyota yo kuza kumuraba kuri YouTube. Mu bihumbi 2023 yatanguye kwagura imbibe ubwo yatanguye gukora ingendo, ahera mu Burayi canke muri Europe, aho yakoze urugendo yerekeza mu bihugu bya Europe. Mu bihumbi 2024 yakoze izindi ngendo nyinshi muri Aziya, aho mu bihugu yagendeye harimo n'Ubushinwa. Uru rugendo yakoze mu Bushinwa bwatumye amenyekana, tumana ba minisitiri wo mu Bushinwa bapostinga ku mbuga zabo canke bavuga mu biganiro byabo ko ibi biganiro canke uru rugendo rwiwe rwongereje umubano hagati y'ibihugu byombi biciye kuri uyu mwana muto w'imyaka 20. Ikindi naco bavuga ko uru rugendo rwiwe gwerekanye ibikorwa byinshi by'iterambere by'Ubushinwa amakungu atarazi canke abantu benshi batandukanye batari bazi. Igihe yari Malaysia, Speed niho hambere yakoze amateka akora live stream, ubwo abantu barenga umuriyoni bari ko baraba iyo live stream. Bibaye ijya mbere mu mateka Speed yarakoze stream canke live irabwa n'abantu bangana uko. Hagati aho canke muri ico kiringo nyene ni umupira w'amaguru nawo nyene cari kimwe mu byo Speed yerekana ko akunda. Niho yatanguye kwerekana rwa rukundo nababwiye hejuru yakunda Cristiano Ronaldo. Ibi navyo byagumye bimugira icamamare kuko umupira w'amaguru niwo mukino wa mbere ukunzwe ku isi. Ibi navyo ubwo Speed yisanisha canke yashaka kwinjira muri byo, byatumye agira abantu bamukurikirana kandi bariyongera ku mvo z'uko yarabicishije muri football kandi isanzwe ikundwa n'ugwaruka, kandi nawe akaba akundwa n'ugwaruka. Ubu Speed ari muri Afrika, ku mugabane utuyeho canke ubako abantu basanzwe birabura nkawe. Ibi ni ibintu yishimira kuko muri Amerika canke mu Burayi hari aho akorerwa ihohotera rishingiye ku rukoba, bavuga ati uri umwirabura, uri umunyafrika. Ibi Speed avuga ko kuba ari muri Afrika bitandukanye no kuba ari muri Europe canke muri Amerika, kuko yabiboneye igihe yashika Angola na Afrika y'Epfo. Ukuntu yakiriwe bitandukanye nuko ibihugu by'abazungu bisanzwe bimwakira. Yakiranywe icubahiro, yakiranywe icubahiro kidasanzwe, yakiriwe uko atabitegura. Abona ko bitandukanye nuko iyo ari mu Burayi hariho abo bamwakira bamukoreye ivangura ry'uruhu canke ry'uko yaremye. Guys, uyu muhungu ari muri Afrika. Uyu muhungu ari muri East Africa. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuri East Africa. Wewe ico usabwa gira subscribe, ugire share, ugire na commentaire kuri mail.